kanje keza nakunze kama kumutima uri gatoyu ufise ubutore bene intwaro y'intwari Musanzwe muzi ko igisata c'inzandiko ndangamuntu mu Burundi gisanzwe gifise ibibazo bidasanzwe, aho twabonye ko mwene gihugu ashobora gutunga uburangamuntu bubiri cyangwa butatu akitwa amazina atatu atandukanye, bigaca bituma mbere no kuyigana uburangamuntu babwigana cyangwa n'izindi nyandiko ndangamuntu bazigana, tugasanga rero n'inkozi z'ibibi zikuma zinyegeza muri uko guhindagura amazina. No musi rero ikigo batugezeko nico gupima ivyuma twazanye mu makomine 11 kuvuga yo gupimira ko turabe ko byo guhindura karata karangamuntu y'urukaratasi cyangwa y'ikaroto twigire karata karangamuntu yamuye muri plastique idahindagurika idapfa, kandi karata karangamuntu ituma nk'uri makamba akeneye guhinyuza ko uwo muntu aje kurondera ivyo akeneye kuri karangamuntu katangiwe mu Kirundo acabona neza ko ari sawa atabusuma burimwo. Ituma cyangwa nk'uri mu Giteranyi abonye akarangamuntu k'imakamba aja mu mashini akaraba neza ko akarangamuntu ari byo koko arakarangamuntu k'umurundi cyangwa kawa undi nyene aje, kuko ubuhinga duheje kubona ikarata karangamuntu irafata intoke cyo bita empreinte digitale, igafata na iris mu jisho, igafata n'umukono wa nyeneyo n'ibindi byose biranga umuntu, ku buryo birashobora guhindurwa uko umuntu wese avyishakiye. Ikarata karangamuntu rero duheje kubona heje gusohoka uno munsi, mu gihe abarundi bose bazaba bayifise bizodufasha no gukurikirana n'inkozi z'ibibi umunsi ku munsi, cyangwa n'ibyo gutoza amakori, kuko izo biriko na nife y'umuntu wese, izo biriko na nimero ya banke yiwe. Bamwe bama babesha bakiba, burya bizoba bihagaze. Bizonadufasha kandi gutunganya ivy'igihugu, kuko kugira indinganizo y'igihugu bisaba ko ugira abantu uri kuraringaniriza ukabubazi neza izina kurindi atabubeshi burimo. Uno musi rero nuvuga ko tugeze ku ntambwe yo gupima kw'ivyuma batuzaniye ko bikora. Turabonye ko bikora, utunengero duto turimo tujanye n'abakozi bamwe bataranonosora. Nibaza ko bazoca babinonosora vuba kugira ibwirizwa turiko turategura byo gukingira ino karata karangamuntu rizosohoke abo bahinga nabo bahejeje kuvyiga neza, duce tutangura gutanga ubwo burangamuntu. Nivyo iki gikorwa niko gwacatwaye umwanya munini nya cyane, kuko tukimaze ko imyaka irenga 2, mugabo aho kigeze uno munsi ni ku ntambwe ishimishije. Turiko turarondera rero ibikoresho bindi kugira dushire mu makomine nka yose, na cyane ko mbona ko twimirije amatora ya 2025. Haraho mwamwumva bavuga ati amatora yibwe, banaka baje gutora badakwije imyaka cyangwa nibindi, cyangwa naka ngo yitoje habiri. Ibyo mu mwaka wa 2025 amatora tuzoba turimo tuzatwavyikingiye ko dushaka ko rusansuma rw'amatora cyo bita rusansuma electoral twifuza ko yoba mu mwaka uza, twifuza ko yoba ibyo byose twabihejeje abene gihugu nka bose bafise izindangamuntu. Nivyo izindangamuntu bisanzwe zimeze nk'izizimvye gato, tuko turabikoresho byazo, mugabo tuzogerageza turabe ko abarundi bose baronka izindangamuntu, kuko ni nakamaro kanini nya cyane. Kuko izindangamuntu nk'ababanyi nk'abihugu bibanyi haba mu Rwanda, mu Tanzania cyangwa muri Kongo cyangwa ibihugu byo mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko,
uyifise urashobora kuyigenderako atana passport ufise kuko twebwe niko twari dusigaye twenyene tudafise ikarata karangamuntu cyumvikana ko ifise akamaro kenshi cyane mu mibereho y'abenegihugu. Turiko turaraba tuzohera muri makomine nababwiye pilote komine 11 mugabo bitazoteba kuko izo pilote zizotwereka ko sawa bishoboka. Mugabo nivyo twabonye uno munsi kuri imashini tweko turakorerako turabona ko bishoboka gusa twe twimviye ko dushobora no kuzishira mu mazone turavye uburyo bukenewe tubona ko uburyo ari bwinshi mugabo turushaka zobanze dushire ku makomine yose ku mabiro y'amakomine kujye nyene bari basanzwe benegihugu barondera ikarata karangamuntu mugabo tugimaze kubishika mu mwaka wa 2025 tuzokora inguvu ku buryo mu mazone yose haba hariyo ibiro vya etat civile bitanga izindangamuntu naho tuzokaronkera ngaho mugabo chef de zone azoca agenda kwa mustanteri aca gasohoza aca kama chef de zone agashire umwene gihugu agatore hafi. Gahugu kanje keza nakunze kama kumutima uri gatoyu ufise ubutore benintwaro y'intwari